ya mutama ne twabonye yashizeyo twizire na wewe nene bombe turi umuryango ngubwo nanje nashize nese ndi umwana we ya hariho data kaba n'umwana nyuma mutama Siyoni yarashizemo mutama biravuga ngo data arakora nanje ndakora data arakora ivyiwe papa koze nanje akora ivyawe yashinzemo amafaranga ku $10,000 baraneza ko ari mu mugambi wagutse ari umugambi uzo BENISE niko biri ari mufasha wawe uno munsi abyakira gute iyo yumva mu gisagara cyose kizima ari Prophet Modeste bariko baravuga bapinga nk'umufasha wawe mu rugo abyakira gute ndakeneye kumenya gute akuganiriza gukora ibintu bitangaje good akwakira gute BENISE niko biri umufasha wawe ujya umubajije akubwira ati ahubwo akana kantu gato uko nukurire hari umuntu yamubajije donc je nta commentaire naye bw'amazi nyine abifata byari umuntu aramubaza turi kumuwe byumva gute mbona arasmashinze aba my god donc ujya hari ikintu mutazi ujya nakara ko mu mara yanje akara ko mu mara yanje gateza kumva ivyo ndimo ndumva ibibogaboga muri jewe simba kandi amubwira ngo urumva oya wenyene ntibivuga wacambwe ati nari nimo ndumva bino bintu wo bivuga kandi uko niko ndimo ndakubwira kino kintu numva twogikora urumva so jeni bazi Apotre Isidore Mbayahaga yaragize icyo avuga kuri ivyo bintu novuga agutega imisi ati harakeye tuhabona ntahunge ntuhunge imipaka irugaye twamaze kugara hariya muri Kongo mu Rwanda twugaye muri Tanzania twugaye no kuri aeroport nta na hamwe ducikira amanira guruka naho gataro yaca bigenda gute ku rutaro oya n'abaruzi bose twamaze kubabwira oya isabaruzi abaruzi si batanguye kuguruka ku ntaro niyo bambere umuntu wa mbere yagurutse n'umuntu w'Imana hagurukiye ku rutaro ariko oya si ku rutaro ngo umuntu yakoze igihe experience n'umuntu w'Imana ivyo navyo bibaye twaca tuguhebera twaca tuguheba ivyo bibaho ivyo bintu birabaho none ibintu bishoboye baruzi let me say ibintu bishikiye bishoboye umurozi kana ibintu bishoboye umupfumu kana byo nanira umukozi w'Imana. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza murose. Mwiri wice nkemwe musevana muri. My name is Frank the Answer in African TV. Sonda kwikaze yose ukadukikana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya mu Buganda ukatwara bari muri Congo ariko twari Iburaya muri Amerika muri Australia ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ndavuga ibihugu vy'abarabu Oman Arabie Saoudite mwese ndabaha ikaze. Yes, ni African TV ndagusabwira subscribe nimburu wa mbere yari ubwa mbere uravye ino chaîne yacu. Uri musangwa sharinga ibiganiro vyacu sono. Umunsi udasanzwe rero aho turi kuri Source du Nil mu kibanza nyezina aho bukira hagiye kubera igiteramo kidasanzwe igiteramo cyagakura ni igiteramo cha Prophet Modeste ari kumwe n'umufasha wiwe BENISE. Yes, n'ubwa mbere aho bagiye gukora igiteramo babana mu rugo. Yes, aho inguvu zabo koko zigiriye hamwe so gumana tugere rero muze kubona vyinshi bigiye bitandukanye turi muri Source du Nil aho imyiteguro ari yose muri kino kibanza. Yes, muzere tujane kugira ngo turabe imbega imyiteguro yiteguye gute ni itariki 20 z'ukwezi kw'icumi ata muntu azopfa mu gihugu cyacu Burundi itariki 20 nta muntu azopfa mu gihugu cyacu Burundi kandi ivyo bintu bimaze imyaka ishika kuri 5 ata muntu apfa itariki 20 z'ukwezi kw'icumi buri mwaka nta muntu apfa mu gihugu cyacu Burundi. Yes, naho bukira rero kandi naho nyugira ngo duhakikishe neza ko ata muntu azopfa. Yes, ikibanza ni inya stage ni inya bari ko barayubaka abona neza ko ibikogwa bigeze kure kandi bisa neza. Uri ready kuza muri kino giteramo itegure kugira ngo uzobe hano muri kino kibanza uzohabonere ubwiza n'ibindi bidasanzwe. Yes, guma natwe ama tuganire n'abari muri kino kibanza. Salama mzee. Meze neza. Meze neza. Amahoro cyane. Meze neza. Turashima. Akazi karagenda neza. Yes, imyiteguro igeze ko cyane. Uramutse abakunzi ba African TV n'abakunzi bawe. Abakunzi ba African TV n'abakunzi banje n'abakunzi ba Faith Practice. Mirakoze Ministries turabaramukije cyane Imana bahumugisha cyane. Wambaye kijene. Nje ndashaje. Uri umugabo mu rugo. Oya nta muntu ashaje yerekwa ararota.
nta muntu ashaje ko yerekwa birivuga biravuga ngo abasore bazorota bamwe ngo abasore bazerekwa hama batama n'abazorota kuvuga yuko umutama arinze ahubwo ati jewe neretswe oya rose harigiye kumba banaguhenza oya igihe umuntu arose harigiye ruti bitari Imana ifise inzira nyinshi cyane yes uracari muto rero uri umuntu yerekwa umuntu avuga ibintu bidasanzwe aho bukera turi mu kibanza ibintu bidasanzwe hari nabo heruka kubwira ko baguma baronke mu ku gatanu bazoba babaye selected muri green card ko atari wari uri ngo tuvuge ivyo ari byo nta numwe abizi ya mugabo ni jewe nawe gusa je nanje oya ziya ni commentaire z'abantu ni commentaire oya ariko turabizi ko green card izotanga inyishu ivyo nta nivyo narinzi rero shima nashima nibindi twe twibereye mu jewe nawe iki mushaka twinjira umeze neza ariko reka ndagufasha sinakwambika microphone kugira ngo tuganire neza cyane kandi mwakoze kuza yes imyiteguro yoba igeze ku bice bingana gute y'urubanza rwejo y'igiteramo cejo imyiteguro imeze neza akatreve pose no turarara 95% irangi 95% yes ndagusabe gato tube turazunguruka nkuko uwonya kugira ngo turabe ikibanza ingene kingana n'ingene ibintu biteguwe yes nka prophet Modeste nk'umuvugishwa yiteguye gute esprit muri we imeze gute aho bukera esprit sida yitegura uyu munsi mana amaze kwitegura kera donc amasengesho y'uno munsi siyo atubeshaho ndaganira n'umuntu arambwira ngo urumva ngo je ngo sisenga ngo ntagiye mu bibazo ndamubwira aho rumwe atubesha cyane kandi urihenda donc abakristo baje gusenga bagishitse mu bibazo ariko burya amasengesho akubeshaho uyu munsi uri mu bibazo nayo wasenze hirya yejo canke mu misi heza ahubwo ushitse mu bibazo hasigaye gukoresha inguvu n'ubwenge mbwa ubwenge nibwo bwinshi bari ubwenge bwinshi pa raporo y'inguvu kuza kubikoresha ibintu biri bifatika muga ubwenge nabwo uza kubukoresha muri technique y'ibyo bintu bimurakora so rero umuntu ari mu kibazo iyo intambara iteye basohora ibigwanisho by'umukristo donc iyo intambara iteye dusohora ibigwanishwa nyene by'umukristo ushugwana niyo ntambara arimo kugwana so kuja gusenga ko gusenga ni préparation ni nka seyi y'urugamba uzogwana yes amaka dukurikirana no munsi kumbure ari mu bibazo amaka dukurikirana uno munsi ari mu bihe bitoroshe kandi yama mu masengesho ku munsi aguma asenga adasiba gusenga mugabe bigawe ku mavyisese amakuba mugorotse ne menshi ariko uhoraho ari mukiza yose kire naco naho dusenga bisigwe ko ibigerageza bitazoza uravyumva ngo ariko ikigera hagowe ukizana bigerageza ntibizobura kuza ariko ngo hagowe ubizana ahandi naho bakavuga muri Korinto ngo naho twahura n'amakuba uhoraho azoducira kanzu yenda mwifurije yuko Imana yamucira kanzu mu izina rya Yesu yes ishaka tugaruka kuri kino kintu mbega shaka turabuja kugira ngo nyene ikibanza abantu bakibone ingene cyagutse wowe uri kudukurikirana nejo aho bukera ikibanza nyezina n'ikinonye ni muri source dine ni kibanza cyagutse ntimuzobura aho mwicara ntimuzobura aho muhagarara kumbure kugira ngo mushobore kwakira amavuta avuye ku muvugishwa wacu prophet Modeste kwakira amavuta ni kindi kintu mvuze kwakira amavuta bisigura kwakira amavuta twoshaka kuvuga nka replication not impartation ahubwo azoze yakira Imana yateguye kugira umukorera ati not kwakira amavuta okay cyangwa dusigure neza amavuta kwakira amavuta donc umuntu aje avuga nje kwakira amavuta abajeje kugira gute babiginze gute donc umuntu ashaka kuza kwakira ikiri kuri wewe ikiri muri wewe Imana yakugize donc jewe nimba nje kwakira amavuta nje kwakira ikiri muri wewe ingabire uje basi kwakira ingabire iri muri jewe nimba ari ingabire y'ubuvugishwa nje kwakira ingabire y'ubuvugishwa hamyo ingabire imbeho yego iyo twokwita replication not impartation uko impartation na replication ni ibintu bitandukanye bibiri abantu kandi badakunda kuba bo kuyumvira ngo bamenye yes ku munsi wejo abantu barashushe ku munsi wejo abantu bavuze amajambo menshi mugabo bamwe biteguye kuza kwakira ubuvugishwa nabo biteguye kuja kuri morgue abandi nabo biteguye kuja kuri morgue
abandi nabo biteguye kuhakikisha amen yuko itariki 20 z'ukwezi kw'icumi atamuntu azopfa. Ico caravuzwa ahubwo ejo nabatumira kuza guhimbaza Imana no gutazira Imana tukigina iyo ntsinzi yuko ata muntu numwe azigera apfa ku itariki 20 z'ukwezi kw'icumi. Nivyo boza tukigira ntabindi hama Imana ikuruki kakisaba cause it is done. Byo byararangiye kuba byo byararangiye bisigaye nuko abantu bokwakira Yesu. Ubu twogenda mu bitaro turi kuri uyu mwaka tugafata indi myaka umwaka uheze imyaka 2 iheze imyaka 3 iheze ntitwosanga mu bitabo by'abapfuye harimo wapfuye itariki 20 z'ukw'icumi. Donc iyo deal igende ikore nta numwe kubuza iri muratohoza nta muntu akubuza reka really tohoza rireme investigation umuntu ayikora takibazo. So igikoni cyarabaye umwaka uheze nta video urabona yes none igisigaye niki nuko gusa kitari publié cyane abantu batatinye no kuduha makuru bakayaduha neza bikagenda neza hajya iyo video wabonye hajya twaduhejeje kuronka ama result turavuga ati guhera uyu munsi twashizeho ibana abakozi b'Imana. Bon muga mu gitangaje nubwo abantu baguma bavuga amajambo menshi nta muntu numwe ndigera mbona muri commentaire yemeza yuko itariki 20 yabutse. Ako kantu rero ako kana ko nanzi ko nzokagora ko kuwa kabiri turi muri press conference. Yes nta muntu numwe abantu buriya cyane cyane societe yacu sukuvuga ko ipinga ahubwo societe yacu ntibemera ubavukana urumva ntibemera ubavukana societe yacu ntibumva ko hariho umuntu yoba avuga ikirundi yoba aturuka kwa kanaka aturuka ku muntu atari kanaka yovuga ico kintu banyumvise neza canke iyo mba natumwe na kanaka ico kintu caca gishoboka urumva iyo mba natumwe n'umuntu afise izina rikomeye nta ma commentaire menshi ariko muri commentaire nta muntu numwe gushika uyu munsi araba ngo je nabuze umuntu rovene umwaka uheze twamubuze 2019 twamubuze no people ariho ibintu ndimo ndabiraba ntwenga cyane ntwenga cyane nko kumva umuntu ubona yuko ikorora kuri etage ntiyopfa kuri kaca yishamo ko yopfa korose kuri etage uriko ratahura cyo ariko umuntu none kwereka umuntu yishamo yuko mugonze yo capfa none uri suye ko nova hariya hejuru hariya hejuru kuri source dinire ntago hasi simpfe kwe naharenze hajya harabakora ntupfe n'abarenze hajya harabakoroka ntibapfe source dinire murazi ngene ingana nakubwiye ngo hariho abakoroka kuri 24 ntibapfe kandi bikoroye bivana nuko Imana yashatse kukurinda sibyo none hari n'abakoroka mu ndege ntibapfe sure nteneso kuri etage none uzi nk'ikintu nk'ubu ndimo ndasengera ubu jewe ikintu ndimo ndasengera iya Imana yomfashe kakinkorera ndiko ndavuga ati umunsi Imana yadufasha twoca tujya kuri podium tuduze kuri podium n'abamaze muri imisi 4 cyangwa 5 muri moroge bagaca bazuka ikintu gitangaza ndiko ndasengera. You understand? Cause aho mutese hondi ibyo murimo nabirenze kera ndemaze mu imyaka myinshi nabirenze so icyo uzi nk'Imana yo bifashe ico kintu kigaca kiba twarayenga hari byo dusengera tuza kurara hano ari byo tuma turasengera ubwo ati dusenge ibi ntimubisengera byararangiye dusenge Imana itugirire neza ko birashoboka ko twubona umuntu avuye hariya bamuzanye ashinga intahe kwazutse birashoboka cyane uranyumva ibyo rero nguru kudasoma Bibiliya biragatsindwa kudasoma Bibiliya kutizera uzi musi urazi ikintu kimwe naho Marti abarundi yo babize babatera imbere
ko kutizera kwabo bituma urukundo ruca ruyoha ruca rubura kutizera kwabo gutuma baca bagiranira amashari ejo nahakarera umuntu ndamubwira abarundi turi abacuti umuntu ari ku ruhande kameramani akaza akaduha igihumbi tukaba turi kumwe gaca avuga ati ni muyagabure je ca ndakubwira ngo reka ntware 600 wo tware 100 siko cyo bigenda barundi nuko tumeze cyane bakubwira ngo ya ngo wamumenye kwera ko ari je namukuzaniye yewe nawe tuvuga ngo ahubwo je nkwiye gutwara 700 ugatwara 300 kubera iki kubera ko jewe ijya diri nayikoze neza so ico kibazo rero giye kimaze kuvuka muri societe ahantu kanaka ubuzima bw'igihugu bamaze gupfa kumva koko ikintu gikozwe na Modeste kubera ko atari umwana wa kanaka kidashoboka kubera ko atatumwe na kanaka komeye bidashoboka uranyumva neza ariko bakibajya kwizuza ibika zose zaramagiye kumva ko uwo muntu yizeye Imana yarangiza akavuga akagumura abantu patata biratangaje cyane if they don't have power they go to open the supermarket uri umukozi w'Imana abandi bakozi b'Imana bagenzi bawe hari aho mutavyumva kumwe eka simaka tuvyumve kumwe ariko oya mu gihe mwese muri ko muri kuri ijuru rimwe babwirizwa kugutahura ati uku kwizera Prophet Modeste afise tugomba kumutera intege Apotre Isidore Mbayahaga yarageze icyo avuga kuri ivyo bintu novuga agutega imisi ati harakeye tuhabona ntuhunge imipaka irugaye twamaze kugara hariya muri Kongo mu Rwanda twugaye muri Tanzania twugaye no kuri aeroport nta na hamwe ducikira amanira guruka naho gataro yaca bigenda gute ku rutaro oya n'abaruzi bose twamaze kubabwira oya abaruzi si batanguye kuguruka ku ntaro niyo bambere umuntu wa mbere yagurutse n'umuntu w'Imana hagurukiye ku rutaro ariko oya si ku rutaro ngo umuntu yakoze igihe experience n'umuntu w'Imana ivyo navyo bibaye twaca tuguhebera twaca tuguheba ivyo bibaho ibintu birabaho none ibintu bishoboye baruzi let me say ibintu bishoboye umurozi kana ibintu bishoboye umupfumu kana byo nanira umukozi w'Imana abaruzi donc muri Bibiliya haravuga ngo igihe kimwe Filipo aramo yavuga ubutumwa bwiza ngo yisanga mu kindi gisagara umvise sadere ko arabitanga ikindi gihe biravuga ngo baza gufata Yesu bamubona ari mu igugu ry'abantu bagiye baramubura ariko bumva rigarira uranyumva neza sadere ivyo bakora ni kopie ni pirate ibiri muri Bibiliya sivyo none so ivyo bintu utabyizera legend abyizeye nicyo nagarutse ko abakozi b'Imana bagenzi bawe niyo mwari mukwiye kuvyumva kumwe kubera ko kwizera ari kumwe twizera Imana imwe mwizera Imana imwe ndetse amasengesho akaba twese tuyarungika ku Imana imwe ninde yakubwiye ko abantu bita abakozi b'Imana bose abakozi b'Imana oya Apotre Mbayahaga turamwemera so yabivuze nace ndamwemera ko ari umukozi w'Imana kwizera daimon ntizizera ziraza mu bantu sade zirize yuko zitegeza kwinjira mu understand yes donc ntiyizera ko Imana ishobora gukora ico gitangaza ko itariki runaka ata muntu numwe azopfa so uzoduhuze turi mu kiganiro turi babiri aho sinavuze ko ari majemedeje kuvuga natanze akaroro kumvuze abakozi bafatiye muri rusange yes ariko ca ndo makuru utoki kuwa bivuze neza ati mu muncungire nanje kuri aho nace simbira ko inde jambo rikubwira ngo nta muntu umwe atizera kwisi umuntu atizera ntiyeva mu nzu ngo aje guhiga intuze rega kwizera simaka donc abantu umuntu wese arizera ariko harabagikaho kwizera Yesu bagacungurwa n'amaraso bagacika abana b'Imana yes bavyumvise neza so ivyo rero nta muntu numwe kwisatizera nta muntu numwe atizera gusa dutandukanye ibyo twizera
Benise niko biri ari mufasha wawe uno munsi abyakira gute iyo yumva mu gisagara cyose kizima ari Prophète Modeste bariko baravuga bapinga nk'umufasha wawe mu rugo abyakira gute ndakeneye kumenya gute akuganiriza gukora ibintu bitangaje gute akwakira gute Benise niko biri umufasha wawe ujya umubajije akubwira ati ahubwo akana kantu gato uko nukuri rero hari umuntu yamubajije donc je nta commentaire nabwo amazi nyine abifata byari umuntu aramubaza turi kumubyumva gute mbona arasmashinze aba my god donc ujya hari ikintu mutazi ujya nakara ko mu mara yanje akara ko mu mara yanje gateza kumva ivyo nimwe ndumva ibibogaboga muri jewe simba kandi amubwira ngo urumva oya wenyene ntibivuga wacambye ati nari nimo ndumva bino bintu wo bivuga kandi uko ndiko ndimo ndakubwira kino kintu numva twogikora urumva so jeni bazaza mu kwesha interview nawe ejo azotse en fait bari muri petit sema ritegura ariko aritegura yes nshaka kumenya umunsi wa mbere umubwira ikintu cyuko itariki 20 z'ukwezi kw'icumi atamuntu azigera apfa mu gihugu cyacu cy'u Burundi yabyakiriye gute abizi kuva umwaka uheze yes umwaka nyene uheze yabyakiriye gute ubwo ntiyavuze ati ndagowe noneho uyu muntu duhuye n'umusatsi oya we yabyakiriye nyene ko nyene bitegerezwa kuba seto kuko hari ibintu amaze kubona biruta bino hari n'ibyaza ko uzamugende mubaza ati ndashaka kumbwira amateka abakozi b'Imana wazo kubwira n'ibindi bisumbaje ivyo mvuga wow mu kiringo umumaranye mu rugo ni hafi amezi abiri agomba kwire muri kumwe Prophète Modeste yarakira umusore na Prophète wuno munsi amaze gushika mu rugo no munsi umuntu ameze gute kubw'umufasha wawe ndi wabundi usanongereza keya nta kindi tanga keya nyene z'umufasha wawe ibindi je ndacari wawe undi niyo no hinduka arimo bw'umumenya ko nahindutse je sinomenya ko nahindutse yes dusoza ingano cyacu wenda kubaza kuvuga kiya kintu twavuze no kuja mu gihugu c'abarabu hatarimo church ugatanguza church ni kiya kintu gikomeye ubwihevye no kuja gutanguza church mu bihugu vy'abarabu nubwo bwihevye bwa mbere ngahanda bivuze nta muntu ndasa nta gihugu nagomo ariko hari afata kwa gomo ko kumutamu kompara nashaka ahubwo muri commentaire mupfa muvuga ati umuhungu yarasaze nyene tumureke yes benshi bagufata nk'umusazi n'ubundi at least uwo ndamukunda ko nyene nombe nasariye muri Yesu naca sarira wow bavuga ko akabuto ka snap donc ugerageza kwizera ufite kwizera kungana akabuto ka snap ubu ufite kwizera kudasanzwe ufite kwizera kungana gute nakonze nta kwizera meeting ariko muri urizi ati jewe vraiment I'm a believer je ndizera cyane yes cyane ariko cyane no mu bantu banyagire cyamaze kubona nta muntu ndabona izera nko nizera mugabo ndamaze gusoma mu bitabo abandi bantu basombya kwizera mugabo ndabona umuntu asombya kwizera yes ijambo mu bantu banyegereye maze kubona hafi nta numwe afite kwizera nko wawe ubundi agaragaza ni Fabrice man irakiza azikizera kwibisatsi man of God God bless you so much ndashaka kuzohura tukaganira that man is a fighter we need the person like that nizere ko nawe imitahe uri mu gushiramo kugira ngo jewe usangiriyo na ni makagende kubagura mutama ne twabonye yashizeyo twizere nawe we nene bombe turi umuryango ngubwo nanje nashi nese ndi umwana we hariho data kaba n'umwana nima mutama Sioni yarashizemo mutama biravuga ngo data arakora nanje ndakora data arakora ivyiwe papa koze nanje akora ivyawe yashizemo amafaranga je kuyuma $10 baraneza ko ari mu mugambi wagutse ari umugambi uzo none we nimero za Fabrice naguze gusabye ibyo tubireke twizere ko byagenze neza yes merci beaucoup domagarira abantu rero ku munsi weje aho bukera kugira ngo bitabe
kuza muri kino giteramo muri kino gikorane icagakura cyo kugira ngo dushobore gushika kure no kugira ngo dushobore guhumuka amaso. Ijambo rimwe ku bakunzi ba African TV, ijambo rimwe ku bakunzi bawe, ijambo rimwe ku barundi n'abarundi kazi bakadukurikirana muno mwanya. Ijambo rimwe kuri bose. Nabwo ku munsi w'ejo bazoze duhimbaza Imana. Utazira Imana. Tuje kubiranga bya Kristo tuzamura ishimwe. Bidasanzwe. Ntitaye kuri situation irimo mu buzima. Ariko nitaye ku gihema umwuka w'abazima. Uzoze tuhimbaza Imana, utazira Imana. Ibyo nabyo byose byaramaze kurangira. Ibyo byarabaye. Byaramaze kuba. Igisigaye nuko nawe ukora icyo Imana ikubwira. Kuza kwizera ukerekana ko wizera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Kini nabyo bidashobokera abana b'abantu kumana byose birashoboka. Rero turiteguye guhana. Bibiliya nikivuga Bikorinte wa 2:10 avuga ngo dufata mpiri byishira hejuru byose tukabigomora Kristo, ngo twiteguye guhana ikishira hejuru cyose kigwanya abantu b'Imana kuyimenya, tukakigomora Kristo ku musaraba. Aha mu bo guhana harimo abantu benshi bagupinze, abo ntibarimo, impwemi barimo. Nuvuga ko impwemu ziri muri bakimamanda, impwemu ziri ubandi bose bagize ivyo bapinga kubijanye n'umunsi w'ejo hagiye gukubitwa. Ega hari abantu bavuze badapinga, bavuga ngo tuzemera tubonye nka Toma. Uranyumva neza? Nabiteguye nabo nyine kuguhana. Hari abantu bavuga ati bonshobora gupare hari post mamanda yagize avuga ati ibintu tabaye tuzuko abantu bagwanisha imipanga n'ima amasora abantu mbara arabana. Kuko bibiri avuga ngo tugwana sabe nyama n'amaraso. The man of God. Mwana ngo tugwana sabe nyama n'amaraso. Igihe dukubise ntiduhusha. Igihe tugwanye ntituneshwa. Bahibaza n'imipanga n'amasoro hari. Hari ikintu babuze. Ayo masoro barizera yuko Prophet, ndagushimiye cyane gose. Donc bizera ivyo. Merci beaucoup. Thank you. Abantu tubabwira kwitegura mu misura gahuzu. Abamugaye bazomuguruka. Yes. Abamugaye bazomuguruka, ufise ikibazo c'ubuzima busanzwe, ufise ikibazo c'imvune, wagize accident canke ibindi bitandukanye, ibibazo bitandukanye byo mu buzima, uzoze muri kino kibanza. Ico nico kibanza uzokiriramwo, iki nico kibanza uzoronkeramwo ugukira. Merci beaucoup Prophet Modeste. Merci beaucoup African TV. God bless you. Ni African TV everywhere. Turi muri kino kibanza, karibu rero mwese muri kino kibanza. Asante sana.